Numvise yuko tuvanye na Regimo Music ariko muna kingorongoro kabisa nko nari nababwiye uno ubunyene turagenda tik tak twakira Esther Nish twakira Mamao twakira Undi ni gute umwana bo muri legend hajya yitwa ni gute umwana bo muri legend haya mbwira izina ryo kuri rya Esther Nish kazani igihumbi si Esther nishimwe si Esther nishimwe shira hano na yofise shira hano uri guteza n'amafaranga y'imyaka kabisa ni Esther Nish ubona ko yamaze gushika muri PJ Classic FM yamaze gushika muri Classic Vibes ari kumwe na Regent Kid umwana wo muri Legend siko bisigura hariya mu Kirundi ko ndavyumva nuko nyene umwana wo muri Legend umwana wo munyabigwe nta mwana wo muri Legend aba ahubwo nyene reka Legend sinagisigura Legend gisigura iki munyabigwe kabisa mu Kirundi ntakiba oya happy mateka kabisa reka rero ndiko niyumvira hagati y'aba babiri ntangura kwakira nde umutima kubwira ariko uhera kuri mukuru katamuhunga aba muto abakenyezi imbere ariko Esther Nish nawe abakenyezi imbere Mamao ladies are first Mama wow yes I uko bien ça va safi Esther Nish da vraiment ega jera nainzi ko yitwa Esther kumbe ni Esther wa wundi Esther muri Bibiliya afise amateka yahe mu Kirundi ni Esther muri Bibiliya afise amateka yahe Bibiliya afise amateka y'umwami kazi nenga afise amateka atari meza isiguro y'ukuri ya Esther isiguro y'ukuri ya Esther ni nyenyeri star muri Bibiliya umenga amateka yose meza ni meza yari slay queen zani meza makubwa meza gusa kandi cyane nako cyari kibazo ibintu by'imitozo atari ibintu byatari yigiriye mu kazobora ngo uyirewe numva atari yari beautiful girl Nish kare muri Classic Vibes here merci beaucoup nenda nabakombo anyway je vya danger ahantu je vraiment naho ndazari hankumbo biramota biramota boss biramota Regent Kid wow one meze neza fresh sana kare muri Classic Vibes murakoze cyane for the second time yego ya kabiri yego kare muri Classic Vibes kare muri PJ Classic FM mwisange kabisa mwese nta numwe ari mushitsi mwese subwa mbere muhashitse ya muri sanze yego muri sanze none mazimano vipi hariya ni baba nisa wabyagenze neza nkunda kubibaza ahubwo nagasimbigira ndakagaruki ako kanji nabarabiye hariya kuntu bimeze werinde yakizima durizanye n'itsombatse namukweretse yes rero ubona yuko baje tuganire kabisa ubona yuko baherutse gusohora indirimbo yitwa Tsunami imbere ku rubuga rwa YouTube rwa Regent Kid official Kana yuko ari indirimbo yavugishije n'abantu benshi nagiye hariya muri dictionnaire muri guruguru kuraba kumengo mubavuze nawe urimo muri guriguri kuraba ice gisigura Tsunami yarase ko ndagisigurira abantu yaze ko tsunami yes inyuma y'indirimbo kure cyane ubona yuko ni Regent Kid agarutse y'indirimbo Tsunami ari kumwe na Esther Nish bundi ntangura kubaza Regent Kid yo ubu muricaranye na Esther Nish yego ni Esther Nish novuga yuko naho wiyise Legend ni Esther Nish nawe ari muri Legend muri uwo muziki ndabizi kabisa ntubone ngo numwigeme ubundi hari akantu k'abahungu muhora mwigira ngo nta muhungu aba umwana ubundi ugeze kwa Esther Nish utekane kabisa wicare wige abo umwana gute gasigure neza wicare wige ni Esther Nish ubona yuko amaze kubona byinshi mu muziki kurusha ibyo umaze kubona abantu bariko bariyumvira bati Esther Nish mwamenyanye gute kugera aho mukorana igikorwa indirimbo yitwa Tsunami Esther ukungene twamenyanye n'umuntu yaduhuje
nawe ubundi kumenyana n'iri zina rikomeye cyane muri iki gihugu urabona byari kungora cyane arabambwiye uko kuntu tubabwira ko bakomeye cyane ngo hariho ngo icyo byica aho byari kuba byacishe kera kubera icyo cyo bivuga no ku ma stage umuntu ngo baca bibagira gukora cyane ngo bakibaza ko bashitse urinze wibagira ni ukuvuga ko waje utazi nawe ibyo urimo cya kabiri waje hari indi ntego ufise mu bwitajanye na muziki rero ibyo ntaho bisaniye kuba tubiziho turabimenya nubwo batabivuga ahubwo essentiel nuko umuntu bivaye nuko yarezwe naho yarerewe n'ukuntu yitwara uca bugufi n'indemanwa y'umuntu of course. Yes, mwamenyanye gute Esther Nish ijya mbere wamubonye hehe kugera aho wumva yuko mukora indirimbo? Je nayisanzwe ndamuzi Esther. Kuva jya buri muntu wese ngaha mu Burundi aramuzi Esther. Indirimbo ya mbere ya Esther Nish yitwa gute? Man. Je gusa ahantu natangwe kumumenya fresh ni muri umbamo. Yo. Of course kubera ijya ndirimbo yabaye viral. Hirya yejo. Tero mukiti. Kandi birumvikana niki. Muri gen akazina niko hari n'izindi urazi ko hari n'izindi ndirimbo Esther Nish ashobora kuba yarahayigiza ku rubuga rwa YouTube. Ego nivyo zavugijwe ico gihe ga YouTube ntiyariga izo nzijewe zankomye ico gihe daleza no ko jewe ndibuka ko indirimbo ya mbere nayisohoye ntuje gukora konkuru ninje mu windwi iyo ndirimbo yarashoboye kuvuzwa kuri radio Rema FM mbona ibintu nk'ibyo nyene ya radio DC hari n'abatazi ko radio DC yaraye itarababuja FM rero icyo gihe no twasohorera indirimbo nk'uko noza titezi ukuntu nkorera kano kandi ukuntu gacisha n'abakumbira kumva karakaze agaca bari wadesida kunkorera promotion apana ngo bice hari akaririmbo wavuga ngo mpora ndakubona ngiye kuvoma ndabibona erega ndabibona ijya ndirimbo kuri YouTube warayihiding urukundo ruri rwihisha ndabibona ndabibona iyo ndabibona kumbe nkora byari yanyora yimbaza ahubwo wenda kumbe rya tuni rya Bface yewe iyo ndirimbo hari indirimbo nyinshi za Esther Nish zitari ku rubuga rwa YouTube wazi ko iyo ndirimbo hariho ntuje kure yanjye ari umuntu ahantu jewe mvuka iyo ndirimbo yamayivuza kandi karate memoire yiwe imaze imyaka myinshi cyane sinumva twakera abantu bamambira ngo twari dukaze urabaza ngo warabitse bo barabitse kukurusha baba banazumviriza ahubwo rarabye ndirimbo igarukane oh baby nduje kure yanjye I need you my love ahubwo wayihoye kuri ko yihidinze bozisana singizibuka fresh yes nuko bimeze rero legend wagwana avuga yuko Esther Nish icyumviro cyo gukorana na Esther Nish cyaje gute nyuma yaho uvuga yuko tanguye kumukurikirana kuva kera buri muntu wese yo kwifuza gukorana na Esther umuntu wese yasi bose babyifuza ntutubeshe si bose oya ninde muntu atokwifuza gukorana n'umuntu afise impano nk'iya Esther sinibaza yuko arabyifuje sawa byarakunze ariko nibaze ngo ni bose babyifuza oya ikintu nshatse kuvuga jewe n'abandi nabizi ntabwo ari je nyene nifuza gukorana na Esther Nish kandi twese turabihuriza ko Esther afise impano ari talented ingabire yiwe nta byabindi bakubwira ngo iri unlimited nta no kwirwa turaharira ngo ibi ariko ntidupinge ibyiyumviro by'abantu kuko nk'aha hariho urashobora gusanga hariho n'abatemera ko afise impano oya ni nk'uko jewe utemera ko Esther azi kuririmba jewe ndafise abaririmbyi nzi ko bazi kuririmba mugabo biba si question ko batavyemera ariko kutamukunda ntizigoye ko impano ingabire atayifise voilà wowe uravyitiranya nibyo mpano ihari par exemple nka Drizzy wanashimira yuko hariho n'abantu nk'ubu je ndafise aba artistes babagenzi banje mpfafe gutyo mugabo mvuga ati
umengo nitwokorana none si cyo namubwiye kandi indirimbo zabo playlist zaba muri telefone yanjye zikanyohera mbwa nkumva umengo nitwokorana apari yiwanje navuze apari yiwanje kudakorana n'umuririmbyi ntibisigura ko abatabizi ahubwo uraraba uti none ujya dukoranye twakora indirimbo imeze gute mbega twomacingana gute ibyo byose umuntu arabiraba gukora iyo utaraba icyo kintu uri kurarondera korabo nturaba icyo kintu ibibazo yuko utaba uzi korabo uri kurarondera iyo ari cyo ko hariho umuririmbyi ushobora kwiyumvira uti none ujya dukoranye tworirimba style imeze gute ko biba bimeze ndakwishyuye kuri icyo twagiye okay jewe kungene namubonye Esther nubwo umuzanira inaciyo yidirimba niyo mpamvu nakubwiye ati gute none umuntu atokwemera cyangwa atokwifuza gukorana n'umuntu nk'uyu temba nibaza mbere ko Esther kungene namubonye na rap yo yiririmba yes kabisa niko yabimeze Nish tuzi munyandikire message ya rap hanyuma bate iriya gihe bifese katayikwandikiye werindi yanzo ubizi kwidahari yo message Nish uno munsi wakoranye na Regent Kid navuga yuko ni Esther Nish kunze gukora amakorabo mbere kenshi cyane naho tutakunze kubona abaririmbyi benshi bakunze kugushira mu makorabo yabo anyway congratulations nabonye indirimbo mwakoranye na MB Data yarakwije 1 million thank you congratulations kabisa uri top tuba tuhari tubwire ni Esther Nish gukorana indirimbo na Regent Kid yaje ameze gute Regent Kid Esther Nish yamubonye gute byagenze gute kugira Esther Nish yemere gukora indirimbo na Regent Kid bon ikintu cyambere Regent Kid namubonyemo talent namubonyemo impano idasanzwe birenze impano ngenda mubonamo inyenyeri hari igihe umuntu agira inyenyeri ntamenye ko afise inyenyeri wayiboneye kuri izi ndirimbo zibiri amaze gukora nta twarahuye amaso mu yandi donc bon kubera ko urabona tujya kuvugana ibya tsunami twahujwe n'umuntu muramuzi umenyesha makuru twa Dijo bari en contact araduhuza turavugana ahereza nimero zanje manager wiwe Pilox usanga barasohokana ariko nta kibazo nabakije bisanzwe hama rero jewe the first thing namubajije namubwiye ati mpereza link cyo mu pete twumvirize ndumva vraiment numva indirimbo ntacyo zibaye vraiment zimeze neza ariko kora ko Jesse nkunda gushira imbere ngo tuce tuyaga ngo urabona ngo oya mbwira ati est-ce que murendere gahunda muzoze duhure hama nire face to face ngo ntushire mu ngira si muri sérieux ko mushaka dukorana the first time nyene duhura bacha bantamwo umva baranyumva ngati iyo projet isanzwe ihari canke n'ikintu yari ready bacha bagutamo link hapana link ujye umuntu bamwicaranye ati mbare gutera bizazi gatonya nimba utabishima bagutamo beat tsunami yambere umva yari indirimbo yari projet itagira verse ya kabiri hakuzana indirimbo yitwa Tsunami ego biranga nuko yidura titre iri nyene nanje kintu ngira mvuga de special mubonyemo c'était la première fois ko abantu bose iyo tugiye gukorana baba biteze ko ari ngira nandike benshi baba biteze ko ari projet yiwanje ariko kuri kw'Imana umuhungu n'umwanditsi ndera ndaniye projet yanditse umviriza ati none turaja muri studio mbaho twaganiriye twahejeje dushyize studio turakora Fiji production hariya muri Basta Music umviriza turicara twese uku kubera ko tumenyereye twese dupingana iyo ndiko ndakora projet njewe n'ukuri muri studio ndavurugana ku bijanye na collection ararindira ko ikintu kimwe mvuga ati mama oho ahoza ati n'ukuri ndiko ndumviza hasi ahantu na hamwe numva ko arakazi ndumva nokosora ntabuze kongera ngo ndabuze none nabuze icyo mpindura cyangwa ati hadutsunami nakuze Ambavu yaho mutuyagire hari abantu batarumviza ino ndirimbo yanyu bavuga bati mbega tsunami nibiki je nshobora kukibasigurira nkababwira icyari cyo mugabo kagira ukundi kuntu bagitahuye je yazanye projet yandi nayi bisigure pema ko nanjye avuge icyo kitire wagikuye duhave dufungwa ngango dusoke mu kiganiro hajya badutegera ntabwo mwofungwa tubwiye impamvu mutofungwa abantu bariko barajya umunezero kubera iyo tsunami sawa ashaka rero kumenya uwo munezero
sigura ikirega yene atubwira tsunami cyari cyo kugira ngo kubera ko tsunami shatse kugisigura amajambo mato n'umuyaga uvanze n'amazi rero tubishize muri mu ndirimbo mu rukundo abari rwa rukundo rurenze ruri tsunami imiyaga n'amazi ari ubwo rukundo wari ufite umutekano ahubwo ruba rurenze ku buryo wumva umenga uri ku gitanda wo bafanda ndahandi wicana gahunda zose ngo we bari ibintu by'ibikubusi mu mutima na gahunda y'amafaranga igapfa banze bati dode kabisa ikintu cyaye numva nuko bo feelinga abantu bose barako baradukurikirana kuri 97.3 kabisa hariya kuri Facebook ubona ko amakomantere hari abantu benshi bariko baratwenga kabisa ngo dirizi bampere big up hama turabakurikirana kane kuri gatanu sawa naco cyo rimwe kuri kuye ko naco hari ubona yuko big up sana Esther Nish mudufasha abantu bariko baradukurikirana ba vibing tsunami gatoya tagiye uyu murondo wa danje ndi ku gitanda nyita fande mfite n'imbunda mbura amasase nkocingei wigo ndabona nazubaye ikicana ni danje ndagaswe kino ndabona narangaye biraza kunsaba kwigira ipanche karankoro gaturi babiri nkumvume ngo ninjiye fully I like it to call my puchuri kanamwe mazi nkatera isariye bikira Maria sabira kwa rugira amoza ya Maria kuyu mwana ndakanira bikiya Maria sabira kwa rugira amoza ya Maria kuyu mwana ndakanira tsunami tsunami kanemwo tsunami tsunami ndagatemwo tsunami This love is so crazy. Walai baby, you make me cry. You so romantic. Ukunundaba biratesa. Guma ngurikira. Give me your love and Shakira. Yijojwe jawe. Ritusha selvo yanje. Uvuze rimwe gusa. binyibutsa kuru wanje Solati vyapa tumera mabapa njara nawe tulizova Ukukunu ndabate ndabikunda mbona tulizova rawe Tsunami yeah, tsunami yeah, tsunami Ndagatemwa tsunami yeah, tsunami yeah, yeah Tsunami yeah, tsunami yeah, tsunami Kanemwa tsunami yeah, tsunami yeah, yeah Tsunami karangoro turi babiri Mvumengo ninjiye fully I like it to call my puchuri Akano ka puchuri rero Birja bandanya na ndongera kwiki ndenze kwiki byanyene ngabire turizo kandi zifite gukuntu ufite numvirije uko yanditse jewe sindi umuririmbyi okay ariko narabiciyemo ariko mengo warigeze kumura Pedris iryo zina ryaje bure ariko narigeze kuba umuririmbyi muri kohari narigeze kuba mvuza narigeze kuba mvuza ama instrument kabisa okay ubona yuko ngerageje kumviriza ukuntu yanditse kanamubwire ni big up sana asante sana papa big up sana urakuze cyane byari bigoye ko twabona Esther Nish aje guhindura uko wanditse kuko nawe nyine iyo nyandika arayikunda yareka kanamwa amazi niba hari na kimwe wahinduye numvise biryoshye pe numvise biryoshye byafande ngo abandi kajya kana nanje kantayemo numvise biryoshye yes niko bimeze indirimbo ni Tsunami ubona yuko iri ku rubuga rwa YouTube rwa Regent Kid Official hari urashobora kugenda kuyifiringa kabisa ibintu bikagenda neza indirimbo imeze neza indirimbo ifite beat indirimbo itambika indirimbo ni Tsunami nyene Nish
no munsi nta bintu byo wawe tuvugako ariko tubwire amajambo abiri canke atatu nk'impanuro wo muha Legend Kid wowe nk'umuntu wamuboneye izuba mu muziki ko yandika neza wabivuze hariho benshi bandika neza ariko uno munsi batariko barasohora indirimbo zimeze neza mbega bipfira he kuri abo bantu mbega uwazobikwepe gute bon ikintu ca mbere nama namubwiye ashaka fa uciye bugufi ikintu ca mbere dufite kubaha hano ku isi no mwijuru n'Imana yonyene ni wubaha Imana ukubaha n'abantu bari ku isi donc Imana izo bwa mbere Imana izoguha ubuntu ubwo buntu buguha abantu bazoguha ibintu rero ibyo birajana cyane muri domaine y'iwacu bivuze ngo benshi baranditse ngo umugani cyandika neza hari igihe wavuze karakantu ngo iyo tubabwiye ko barenze bice birangira batari ko barakora kajya wakumvise naho wanumye wakumvise jewe no mwishuri narakurikiye napfa kwigishije umwana arakurikira kajya wakumvise kandi urabizi rero nje no mubwira yuko icambere kizire kuborerwa 6 niba wahora urya ibiharage n'ibijumbu bijya uko nyene ntuvuge ngo no musiko ndi mustare ufise ibihumbi 2 ngo sha ujya brochette kandi uziko brochette igeze kuri 20000 wahora uba mu marambye gacu genda mu gasikebu voilà rero irinde ahubwo egeranya izo nguvu zose uri kurashaka gushya mu bwibone ubwo bwibone bwawe tubonere ku rubuga ubwo bwibone bwawe tubonere ku bikorwa hama plus ubuzima buzokujana iyo ubuzima buzokujana usive ubuzima igihari gusa no kwireserva no kwirinda kwinjira mu conflit y'abantu utazi ushobora kugwa azi ko conflit zisanga umuntu aho yibereye zikaza natureke twebwe kamaze kumenagurika bahesanisha bareke nukuri conflit kazi kagusanga iyo wibereye mu cyumba ikaguturiza bakakurira neza ariko ikintu uzobima shona mdomo wako wewe umubatamwo cyangwa tamwo watsunamike iyo manu ya mbere no muhereza igisigaye be humble ku bantu bose wige kumenya no kwibuka yuko abafana ari bo ba boss ba mbere dufise kabisa nibo bakire ba mbere abafana nibo bazotuma ufungura bazotuma wambara neza nibo bazotuma awurira ama stage yose ushakuri so nibo bantu ba mbere je numva respect cyane twobahereza rero numva umengo muri rusange icubahiro kiza bwa mbere no kumenya iyo uri kurava niyo ushaka gushika kuko ngaha anyu rugamba donc ntiruranatangura ahubwo bacha baturi introduce urugamba rugiye kubuza azogera igihe mwambiga sindiko namutera ubwoba bwazogera igihe wewe bazona kwandika ko wanarashe no kuri gihugu kandi ibintu aharindi nyene banabo nyene none mbega foto yaramahoro ijya foto yaramahoro kwana ewe oya ijya foto yaramahoro ko mutatubwiye ngene iyo byahereye none hari foto twabonye oya bayishire haja kare abana baraba Facebook yacu ga oya icyo uvuze kirashobora kubara nabonye umugani w'ingwe nti uvuga uti iyo ingwe ibyaye afata ikavyegeranya byose ikabikanga yavyirutse bica bibi yabo ako kijya carinze je wajya nkazogukanga ega benshi muri twe barabaye ubuyabo ariko ambavu yaho nyene Esther gahunda zawe zimeze gute muri no misi jewe gahunda ni nyinshi bon urabona ko naratwawe gatonya mugabo jewe nabana babwiye tujurumba ni muri gahunda za musique hari ukuntu utanga espace gato ukabanza kuko je sinkunda ibintu bigongana iyo bigonganya bica biba ni kibazo cyari bica byiplan kabisa ni espace juste gato hama ubuzima bukabandanya bwari busanzwe buhari nawe wenda gukaniye umunsi uzosubira gukora ikigano sha ugize imana umwanya uramera nukuri kw'Imana Legend Kid mu masegonda make gusa ugire akajambo bwiye Esther Nish ugire akajambo bwiye abantu bariko baradukurikirana amaze rice tuja kumuso akajambo ka mbere novuga no kumushimira kuba yarampezagiye nyine agatuma nyine ntangura nyine akankwega ukuboko kamfata ukuboko muri umwuga wanje muri kariyeri yanje kandi anashimira n'abafana bose nkuko yabivuze abafana nabo kubahwa nkanababwira abantu bose badukurikirane ku mbuga zacu ndetse abantu muri no misi ndiko ndabivuga cyane mu promoter apostinga Legend sindaba ngo no upcoming umupromoter canke
direct cyangwa share kuri partage kuri noze kuri page yanjye kandi mfise aba followers benshi ku buryo nawe nyene baca bamumenya ntiyo buri cyo yunguka kabisa kandi murakoze cyane namwe mwadukaribishije fresh nakunze na vibe ya ngaha ni muhira umu artiste wese azi ko ari umurundi Nish umunyamahanga ni wasaba uruhushya abandi bose akajambo kagasunika rugi duce duheraheza ko turi kurangiza numvise ngo sivyo reka nsunika urugi nongera nshimira PG Classic FM shimiye Drizzy namwe mwe gusa kwadukurikira novuga gutega basha numva umengo twofatana mu nda birenze uko dora tubikora ugacumu kumwe twese turagakeneye duzanye mu gihe gikenewe hama nongera kandi nibuka gushimira abantu bose babaye inyuma kino gikorwa cya tsunami cyane cyane Piloxy manager wa Legend Kid ashimira n'abafana ba mama timu ya Nish yanditse na commentaire ngaha we ntiyobura abikurikirana gatanu kuri gatanu Imana ihezagire cyane imitima idukunda ihezagire abantu batugwa inyuma malgré y'uruvugo n'iki byose mbwa baguma batubona nk'ikitegererezo nukuri ndabashimiye byimba mutima asante sana